Reka nsubire ndabaramutse banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene ya YouTube ya ICTV bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa irya nino n'umwanya mwiza mukurikira amakuru agezweho ari kuvugwa muri politike, umutekano, ubutunzi, agateka kazina muntu, izivugwa mu kibano n'ibindi biba vyinshi vyagiye biragarukwa ko irya nino n'amakuru mugiye gukurikira kuri ino shene ya ICTV. Amakuru musanzwe mumenyereye ko tubashikiriza ku bitari bike bivugwa mu gihugu, tukababwira amakuru y'ibanga ivy'ubutegetsi bitaba bugomba kubija habona, ndetse n'izindi nkuru nyinshi ziba zigenda ziragarukwa ko ayo makuru ntandi na hamwe ushobora kuyaronka atari kuri ino shene. Kandi kugira uraje uba mu bambere baronka no makuru tegerezwa gufyonda kuri subscribe kugira uko turaje dushirako inkuru uraje uronka notification ko bishasha. Namakuru tugira dutangurire ku nkuru ziri kugarukwa ko cane. Twababwiye ko muri CNDD-FDD ibintu bikomeye cane. Perezida Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi muri kino gihe akaba atorohewe na bamwe mu ba CNDD-FDD bavuga ko yamaze gusambura umugambwe, kandi abarundi batacizera umugambwe CNDD-FDD, umugambwe umaze imyaka irenga 20 uri ku butegetsi, ariko akaba ataho urashikana abarundi. Bamwe mu ba CNDD-FDD bavuga ko Perezida Ndayishimiye ari we yashafuje umugambwe kandi akwaka inguvu wahoranye, gutyo rero bakaba batabona ukuntu umugambwe ushobora gutakaza icizere mu banyagihugu, mu gihe Perezida Ndayishimiye avuga ko abanyamugambwe ari ibisuma, akabita abangushi, kandi akabita ko ari bo bishe igihugu. Abantu bari kunaniza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ninde? Hari vyinshi bamwe mu banyagihugu bato bato batamenya kubibera mu butegetsi, aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atangazwa n'abantu baguma bidoga kugeza aho bamwaka ikintu bazi neza ko atari bubone kandi adafise robine akivomamwo. Evariste Ndayishimiye avuga ko banka bavyemera ngo Burundi bugeze ku ntambwe ishimishije bugana igihugu c'amata n'ubuki. Evariste Ndayishimiye vyabivuga mu gihe abarundi bari mu mwiheburo ndetse n'agahinda kubera kutabona ivyankenerwa mu gihugu, aho babona ko atandongozi bafise kandi n'indongozi zihari zititaye ko ineza y'abanyagihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye kw'igenekerezo rya 28 Munyonyo umwaka 2024 yarigeze kuvugira mu masengesho yatunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD aho raba buri wa kane hurangiza ukwezi. Evariste Ndayishimiye yavuze ati gutwara si coroshe, ati nta bantu bagoye gutwara nk'abarundi. Evariste Ndayishimiye yatanze akarorero ka Musa dusoma muri Bibiliya, aho rero ngo abayisiraheli bamusavye amazi ngo ntibashigwa, baguma rero bidoga kugeza aho bamwaka inyama nazo, kugeza aho asaba Imana ngo imwice kuko yabona bigoye. Evariste Ndayishimiye ati ibaza abantu bati bakakwaka ikintu bazi neza ko atarobine mfise ndakivomamwo. Umukuru w'igihugu akavuga ko naho hari habaguma bidoga ngo Burundi bugeze ku ntambwe ishimishije bwerekeza igihugu c'amata n'ubuki. Evariste Ndayishimiye yariko aravuga kubo baba mugondoza bamusaba ko yova ku butegetsi canke agatanga imihoho nimba gutorera inyishu ikibazo c'igitoro vyaramutaye kuwa amazi. Bamwe mu bategetsi bo mu mugambwe CNDD-FDD bavuga ko Perezida Ndayishimiye ibintu vyose yavyifatiye mu minwe nk'uko nawe ubwiwe yavyivugiye, gutyo rero ngo baramuhariye ivomo ngo barabe ko azobishobora. Benshi bavuga ko indyane ziri mu mugambwe CNDD-FDD zishobora guteza ikibazo gikomeye cane mu matora yimirije mu mwaka 2025, aho hari bamwe mu bagumyabanga ngo bamaze gutakaza umutwe biyumvira ngo ibibanza buca baronka mu matora yimirije. Ivyo kandi bikemezwa n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe w'inkona CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo we avuga ko ubu abagumyabanga bose baba CNDD-FDD bamaze gutakaza umutwe biyumvira ibibanza buca baronka inyuma y'amatora ya 2025. Reveriyano Ndikuriyo asaba kugenda gahoro ngo babanze biteho umwenegihugu kuko bose ngo batoshikirwa, kandi ico Imana itakugeneye ataco upfa ushitseko. Ivyo bivugwa na Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Ni mu gihe rero buri wa kane urangiza ukwezi hama
gitunganywa gisabisho mpuzamadini gitunganywa n'umugambwe CNDD-FDD ni igisabo cabaye ku igenekerezo rya 28 Munyonyo 2024 cari catewe iteka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo bikaba bibera mu gisagara ca Bujumbura. Reverien Ndikuriyo avuga ivyo mu gihe hari abarundi bamwe babona ko ivyo bikorane vya CNDD-FDD atakindi bizana atari gusesagura n'udufaranga duke twari turi mu gihugu, igitoro naco cabaye umuzibibuye abategetsi bakagikoresha baja muri ivyo bikorane mu gihe abanyagihugu bato bato bitubitse wavubi. Mw'ijambo ryiwe umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yavuze ko yakebuye abagumyabanga muri rusangi mu kubanza kwitwararika ineza y'umwenegihugu imbere yo kubanza kuniganira ibibanza mu matora yimirije. Uko kuniganira ibibanza biriko biribonekeza no mu ndongozi nkuru aho uyo Reverien avuga ivyo ubwiwe ahanganye cane na Perezida Ndayishimiye, benshi bakabona ko amatora arimwo agahaze kandi ashobora gukwega indyane zidasanzwe zitigeze zibaho mu gihugu c'u Burundi. Reverien Ndikuriyo yavuze ko ubu abagumyabanga bamaze gutakaza umutwe ngo bibaza ibibanza bazoronka inyuma y'amatora yimirije, ahubwo akabasaba kugenda buke buke kuko ngo ico Imana itakugeneye ntaco upfa ushitseko. Perezida Ndayishimiye we yavuze ko ibibanza biharuye ngo ni bike ariko ababishaka ni benshi, rero ngo abagumyabanga bamenye ko bose batazoshikirwa ariko uzoronka wese yiyumvire gukorera umwenegihugu. Ibi bintu rero vyo kugwanira ibiti muri CNDD-FDD ni ibintu vyamyeho ari navyo vyagiye bituma habaho kutumvikana kuri zimwe mu ndongozi zo muri CNDD-FDD kandi hakaba haranabayeho ugukuranamwo. Abenshi baribuka ivyavuzwe ku rupfu rwa Petero Nkurunziza kubera ko yari yarigize umuntu adasanzwe ngo n'ivyo kumugira imboneza yamaho, akaba ariwe yabisavye kugira azobandanya afise ijunja n'ijambo mu butegetsi, kubera ko rero hari aba CNDD-FDD bazi uwo mukenyero wa Nkurunziza kandi batari bazi ko bashobora gutwara igihugu mu gihe Nkurunziza gifise ububasha bungana kuri aho. Hakanavugwamwo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ivy'urupfu rwiwe ngo vyoba bifitaniye isano no kuba Petero Nkurunziza yari yarihaye ububasha budasanzwe kandi bwari kumugira umuntu adasanzwe gusumba n'umukuru w'igihugu. Ibi bintu rero birateye ubwoba cane mu gihe himirije amatora y'umukuru w'igihugu. Bamwe bavuga ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngo nta terambere buzopfa buzaniye abarundi nk'uko bivugwa na bamwe mu banyepolitike bakurikiranira hagufi vya politike y'u Burundi. Federico Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu akaba arongoye n'urunani Seforo Arusha, akavuga ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD ataterambere buzopfa buzaniye abarundi atari kununuza igihugu gusa. Bamvuginyumvira ati baje kurondera ahari ifaranga gusa begeraniriza mu mifuko yabo gusa. Kubwiwe akababona ko abarundi bose bohaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo. Mu runani Seforo Arusha bakaba bavuga ko abarundi ata kintu kinini bo kwitega ku ntwaro ya CNDD-FDD kuko abategetsi ba CNDD-FDD ngo batababaye iterambere ahubwo ngo baje kununuza igihugu gusa. Iyo Federico Bamvuginyumvira arongoye urunani Seforo Arusha akaba yarabishikirije aho umushikiranganje w'ikiga ca leta yari yandikiye abashikiranganje bose abamenyesha ko gukoresha amafaranga ya leta ku bintu bidakenewe cane bihagaritswe. Federico Bamvuginyumvira we yemeza ko abategetsi ba CNDD-FDD ngo bihigira gusa ahari ifaranga bakegeranya bishirira mu mifuko yabo gusa. Kubwiwe abarundi ngo ntaco bo kwitega kuri ino leta ya CNDD-FDD. Warongoye urunani Seforo Arusha kabasaba abanyagihugu guharanira uburenganzira bwabo, nayo ubundi ngo aba CNDD-FDD nta ciza bagiye kubazanira. Ni mu gihe kandi abandi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko umugambwe CNDD-FDD ngo nta banywanyi ugifise kiretse iterabwoba gusa. Ni mu gihe himirije amatora y'umukuru w'igihugu, CNDD-FDD ikaba ifise ubwoba ko ishobora gutakaza amajwi. Aime Magera arongoye umugambwe CNL ishami rya Gwasa gato mu bihugu vya Buraya we yemeza ko umugambwe CNDD-FDD atabanywanyi ugifise ku rubuga atari gukoresha iterabwoba gusa no gukubagura abayoboka Gaton Gwasa. Aime Magera akabasaba abarundi gushira ubwoba bafatane mu nda kuko bitebe bitebuke leta n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD bazoshigwa imbere y'ubutungane bakabazwa mabi bari gukorera abarundi bose cane cane abanywanyi bo mugambwe CNL.
inyuma yaho hamaze iminsi hibonekeza uruhigi mu mihingo itandukanye y'igihugu rukorwa n'urwaruka rw'imbonerakure rwegukiraho umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Umwe mu ndongozi z'umugambwe seneri ku mugabane wa buraya Heme Magera akabasaba abarundi bose gufatana mu nda kuko ngo bitebe bitebuke leta hamwe n'umugambwe CNDD-FDD bazobazwa amabi bari gukorera abarundi. Heme Magera akaba yemeza ko umugambwe CNDD-FDD wamye urangwa no gukoresha iterabwoba gusa ndetse no gukubagura abanywanyi b'umugambwe seneri kugira ugume ku butegetsi, ariko ko abarundi bose boshira ubwoba koko Evariste Ndayishimiye n'akarwe kiwe ka gisirikare hazogera igihe gashirwa imbere y'ubutungane. Ni mu gihe bamwe bavuga ko ibintu biriko biraba mu gihugu ari ibintu biteye ubwoba, benshi bakabona ko Perezida Ndayishimiye ngo ataciza yipfuriza abarundi n'umugambwe wiwe, ariko nanone nubwo biriko biravugwa gutyo hariya babona ko igihugu c'u Burundi kiri mu bihe bitoroshe, bamwe bakaba babona ko leta iriko iriga ingene ngo ifaranga ry'u Burundi rigabanurwa agaciro, ingaruka ngo zizoba mbi cane mu gihugu. None mwibaza yuko abagwiza tunga boza gushira amafaranga mu gihugu atamahoro arimwe atamutekano urimwe, amafaranga yabo atazokingirwa? Ivyo vyose mwibaza ko bishoboka gute? Aba kwivanga mu bintu by'ubutunzi, yaba gufata ingingo zo kugwanya abo bose bariko bonona itunga, hari ingingo nimwe yigeze ifata. Nico gituma mvuga nti ni bimwe bavuga ngo igihendwa abana no guhenda abantu nk'abantu batazi ibiriko biraba mu Burundi. Mu mwaka wa 2023 leta yaragize umugambi wo kuzamura ubutunzi bayigirana na Fonds Monetaire International, baratangura ingingo zimwe ariko ubu byarahagaze kubera iki? Babonye ati ibintu biraduhitana nitwabigira. Mugabo bundu numvise yuko bariko bashaka kugira ngo bagire devaluation y'ifaranga, mugabo nibagira devaluation ça sera catastrophique, kuko kugira devaluation ubu no kuvuga yuko idolari rizova ku 2,900 ubu rikaja ku 8,500. Ivyo rero sinzi ko bashobora kuvyemera, n'ingaruka bizogira vyose ku mafaranga y'u Burundi, ku butunzi bw'u Burundi. Bwa mbere bacumvikana uvya mugambi na Fonds Monetaire yari uko bagira bati ifaranga ry'u Burundi ryamaze guta agaciro, nimugire murabe ingene muringanisha n'ivunjwa ryo ku soko yo hanze. Ico gihe ifaranga ry'u Burundi ryavunjwa 4,000, baremera baragira akantu gatoyi 38%, idolari barikura kuri 2,089 barishira ku 2,900. Ivyo rero ntivyari bikwiye, barababwiye ko bidakwiye, bateza kurishira kuri 4,000. Uno munsi rero bateza kurihindura, bazorihindura barishire ku 8,500. Ivyo rero murumva rero ko bizogira ingaruka nyinshi ku biciro vy'u Burundi, ku bukene, abarundi basubire bakene, kuko amafaranga ya Fonds Monetaire izoba ni makeyi gose ku buryo ataca azofasha. Mwarumvise yuko perezida yavuze ko bagiye kugira revision budgetaire muri December, kandi nivyo iyo revision budgetaire izokorwa kugira barabe ingene bogabanya ico bita deficit budgetaire, kuko bari babahaye limite batarenza ya deficit budgetaire, barayirengeje bagira ama dépenses publiques acavuze iyo kuja mu mission yo kwimporta ibintu bidakenewe, haraba deficit. Urumva rero bateza kugabanya ama dépenses kugira baheze umwaka ico gihenge cagabanutse. Bakabizeye yuko bafata izo ngingo abo bafasha u Burundi bazoshira ko amafaranga kumbure yo vunjwa rikagabanuka. Uno munsi ivyo dushora hanze ni ca gatanu c'ivyo tuvana hanze. Urumva rero igitoro ni kinini. Ivyo rero bariko baravyumvikana kurana nama, babonye atakundi bari kugira bazovyemera, mugabo bizogira ingaruka ikomeye ku butunzi bw'igihugu. Bashobora kuvura lo deficit, mugabo ata production iriho ntaco bizoba biriko birafasha. Iyo nama rero bariko baragira ntaco mbona jewe izomara, kuko abo banyamahanga baje muri iyo nama nabonye si n'abantu bakomeye bazanye n'itahe benshi n'abaje kwitemberera. Yo no muhinga mu vy'ubutunzi Andre Nikwigeze yemeza ko leta y'u Burundi iriko iriga ingene ifaranga ry'u Burundi ryogabanurwa agaciro, ingaruka ngo zizoba mbi cane ku Burundi ndetse n'abarundi muri rusangi. Uracakurikiye amakuru avugwa hirya nino ukayakurikira kuri no chaîne YouTube ya ICTV yabemereye kujira abashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye babivugwa hirya nino, aho tubashikiriza amakuru agezweho avugwa mu bisata byose, politike, umutekano, agateka kazi na muntu, zivugwa mu butunzi n'ibindi byinshi biba vyagiye biragarukwako.
Inkuru idushikiye yihuta cane ni inkuru ivugwa ku rubanza rwa muganga Christophe Sahabo. Inyuma y'iminsi ibiri rwumvirizwa urubanza rwa muganga Christophe Sahabo rwaraye rushizwe mu mwiherero. Muri iyi minsi ibiri iheze, igenekerezo rya 12, igenekerezo rya 13, igenekerezo ry'umwaka w'ibihumbi 2024 mw'ibohero rya Ruyigi, urubanza rwa muganga Christophe Sahabo rwarumvirijwe hidonido mu ntara y'Icese. Buri munsi rwatangura hafi isaha 4 z'igitondo rugahera hafi isaha 12 z'umugoroba. Urubanza rwaritabwe na bamwe mu baserukira ibihugu vyabo mu Burundi, ikimenyetso cerekana ko amakungu afata ko Christophe Sahabo ariko ararenganywa. Twibukiranye ifatwa rya muganga Christophe Sahabo. Christophe Sahabo, umuyobozi w'ibitaro Kira Hospital, yafashwe kuwa 30 z'ukwezi kwa gatatu hari mu mwaka 2022. Yafashwe mw'ijoro afatwa n'ubutwara iperereza mu gihugu hagati, Colonel Alfred Hinosa Museremu, amukura aho yakorera. Yafatanywe n'umukuru w'inama nshingwantwaro Conseil d'administration, umufaransa Dr Jean David Piro. Kuba yafatanywe n'umuzungu w'umunyaburaya biri mu vyakijije muganga Christophe Sahabo. Ubundi umugambi woba wari uwo kumwaka ubuzima, nk'uko bimaze kugendera abarwizatunga batari bake bicwa bazira ibikorwa bikomeye baba bariko barakora, abategetsi nabo bakipfuza kubinyaga. Muganga Christophe Sahabo yatanguje ibitaro vy'akarorero mu karere, maze hazana abanyamitahe bo mu gihugu ca Suisse bafatanya umutahe n'amashirahamwe yo mu Burundi be na bamwe mu baganga batanguza ibitaro Kira Hospital. Ibitaro vyuguruwe na Perezida Nkurunziza mu mwaka 2015. Aranakeza bikomeye Christophe Sahabo kubona yize hanze hakagaruka gukorera mu Burundi, yongera hazana abanyamitahe, yubaka ibitaro vya mbere bihambaye mu gihugu. Bamaze kubona ingene ibitaro vyinjiza amafaranga mva makungu, bakaronka amakuru ko hari n'imfashanyo ikomeye yarigiye kuva hanze. Bamwe mu bihangangiye mu Burundi bafashe umugambi wo kwigarurira ivyo bitaro, niho havuye ivyago vya Dr Christophe Sahabo. Hoba hari icizere mu rubanza hazocibwa Christophe Sahabo arashobora kurekurwa. Amezi habaye 30 agira kwire muganga Christophe Sahabo apfunzwe. Abantu barasemereye ko arekugwa mu busho, abantu barasemereye arakugwa mu busho bw'iperereza. Amaze gushika mu mpimba, ubutegetsi bwagumije iterabwoba ku bantu bose bagerageza gushigikira muganga Sahabo, kugezaho n'umushingwamanza wiwe afatwa agapfungwa, aza kurekugwa ari uko yemeye guheba kumuburanira. Christophe Sahabo yahavuye ajanwa mw'ibohero rya Ruyigi, maze apfungirwa kure y'umuryango wiwe, ashirwa na kure ya sentare imujejwe. Christophe Sahabo yagwaye Christophe Sahabo yaragwaye ari mu burenganzira bwo kuvuzwa nta makuba atabonye muri iyo myaka 2 n'igice amaze mu munyororo. Genekerezo rya 12 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2024 niho urubanza rwiwe rwumvirizwa Icese mw'idonido. Urubanza rubaye inyuma y'inama iherutse guhuza abanyamitahe n'abafasha u Burundi. Ifungwa rya muganga Christophe Sahabo ryagumye rimeze nk'igitutu kuri iyo nama, kubera bigoye gutahura ingene leta yohamagara abanyamitahe mu gihe n'uwabigerageje yaciye imunyagutwi we igira ko iramupfunga. Muganga Christophe Sahabo yoba agiye gupfungurwa hagasubizwa mu vyiwe, canke urubanza n'akaryoha abatwara u Burundi bagiye gukoresha kugira berekane ko batamuhora ubusa maze bamunyage ivyiwe burundu. Ico ni ikibazo bamwe n'abandi bibaza. Inyishu izotangwa n'abacamanza mu minsi 2 iri imbere. Ibi rero mu minsi iri imbere parike yoba yasabiye muganga Christophe Sahabo gupfungwa imyaka 20 no gutanga indishi ingana n'imiliyoni 9 z'amanyaburaya, no kuvuga amafaranga y'amayero. Abacamanza bakaba ariko bariga ingingo bazofata.
birazwi ko ubutungane butigenga mu Burundi nk'uko na Perezida Ndayishimiye yavyemeza. Ingingo y'abacamanza bazofata izo bifise aho izananye mu bakuru. Ico bikoze ingingo izofatwa irafise ingaruka zikomeye ku cizere aho abanyamitahe bashobora kugirira intwaro ya CNDD FDD. Givyo bimwe mu biba biriko biravurwa mu gihugu c'u Burundi. Amakuru menshi muronka mukayakurikira kuri ino shene yabashikiriza amakuru avuga mu bisata byose bitandukanye by'ubuzima bw'abanyagihugu, tukayegeranya tuyakuye mu masoko atandukanye byavuzwe mu binyamakuru bigaruka ko cane ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibindi mwanyegejwe byose tugenda tuvyegeranya mukabikurikira mu buryo bw'itonidi. Ibihe byiza kuri mwese mukanya n'andi makuru araba agezweho.